السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. habandanya hashimagizwa Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha n'imihezagiro bibandanye bisakara kwa sozera intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turabandanya rero turabira hamwe ibintu byiharije mu kwezi kwa Ramadan hamwe n'agaciro k'uku kwezi kwa Ramadan. Ukwezi kwa Ramadan shahru Ramadan fihi laylatun khayru min alf shahr man hurima khayraha faqad hurima al-khayra kullah. Ukwezi kwa Ramadan nuko uku kwezi mu kwerekana agaciro kako Allah subhanahu wa ta'ala yagushizemwo ijoro rifise agaciro gusumba amezi igihumbi. Yani ukoze igikogwa ico gikogwa ukironkera ibihembo mw'iryo joro cyo kimwe n'umuntu yakoze ico gikogwa amezi igihumbi, bisigurika imyaka 83 n'amezi 4. ati man harima khayraha faqad harima al-khayra kullah. ati umuntu azobura rero ivyiza by'iryo joro, uwo muntu cyangwa se ivyiza bihurikiye mw'iryo joro, uwo muntu azoba ariwe munyagihombo, azobabuze ivyiza byose, niwe muntu azoba hombye gusumba abandi bose bamaze guca kwiyisi. Chatubisanga mu hadisi yake na Abu Huraira radiyallahu anhu qala ahavuga ati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igihe kimwe yigeze kubwira ingendanye ziwe, ababwira ati atakum Ramadan, ati ku kwezi kwa Ramadan kurabazi, shahru mubarak, ati n'ukwezi kwimigisha, faradallahu alaykum siyamahu, ati uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse yuko mutegerezwa kwifunga uko kwezi, tuftahu fihi abwabu sama, ati miryango y'ijuru irugurwa muriko, wa tukhlaqu fihi abwabu aljahim, hame miryango y'umurudahira ikugagwa muri uko kwezi, wa tukhallu fihi mardata ash-shayatin, amashetani akabohwa yose, lillahi fihi laylatun khayrun min alf shahr. Ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam acha twereka ati yuko uko kwezi kurimwo ijoro rimwe rifise agaciro gusumba amezi igihumbi. Ukoze igikogwa ciza, igikogwa nyobokamana mw'iryo joro, ugihembegwa cyangwa se ibihembo by'ico gikogwa bizoza bisumba ibikogwa wokoze amezi igihumbi. Intumwa y'Imana ati man hurima khayraha faqad hurima, atunya muntu azobura ibihembo bihurukiye mw'iryo joro, ati uwo muntu ni wazoba ari mu gihombo kidasanzwe, ni wazoba ari mu gihombo kidasanzwe. Mu yindi nyigisho ya Anasi قال aratubwira Anas radiyallahu anhu ahavuga ati dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atukwezi kwa Ramadan kwarinjiye kwarageze, intumwa y'Imana cyanavuga ati inna hadha ash-shahr qad hadarakum, ati kuno kwezi kwabazi, fihi laylatun khayrun min alf shahr, ati harimwo ijoro rimwe rifisa agaciro gusumba amezi igihumbi. Man hurima faqad hurima al-khayra kullahu, atunya muntu azobura ivyiza by'iryo joro azobabuze ivyiza byose, ni wazoba ari mu gihombo gusumba abandi bose, azobabuze ivyiza byose. Wala yuhram khayruha illa mahrum, ati nta ushobora rero kubura ibyo vyiza kiretse wa mundi yahomvye ari mu gihombo, azobaguye mu vyago, umwe azobura ivyiza by'iryo joro Imana yadushiriyemo ku kwezi kwa Ramadan. Hamwe n'ivyo rero nuko tworangiza dusaba Imana natwe izoduhe ivyiza biri mw'iryo joro dusanga mu kwezi kwa Ramadan, ari ryo joro rya Lailatul Qadr.